What's popping out there? Go by the name Extreme, but them homeboys coming the fan boys. So tubazanye exclusive y'abadamu batatu ni Davina, Lee Sharon, ne Linat. Yep. Imbere ya vyose nizere ko ibintu vyabaye muri Buja Music Award mwabibonye kuri Davina bivuye ku mugabo wiwe iBreezy. Ndanabibutsa kandi ko Davina Sanzore ni nawe manager wa iBreezy. So video murayizi mwarayibonye akatari gaki kubera ni video yagiye azunguruka cyane. Davina aho yagiye aridoga cyane avuga yuko umugabo wiwe iBreezy ariwe yari gutwara award the best producer. So byaravuzwe birongera biravugwa ariko uwitwa Lee Sharon ntiyavyakiriye ntiyahoze yahisemo kuva mu gacerere aravuga ati begaga wa mugore we kubera iki uri kuzana ibintu nk'ivyo muri industry ko tuzi umu best producer arujya nyine hawo award aho ni Lee Sharon yaciye ashira ahabona muri abantu benshi batazi ko indirimbo Zion ya Victorious Team itashoboye gukorwa yose n'umuhinyanyizi iBreezy ariko akemeza yuko ivyo iBreezy yashoboye gukora ari mix na mastering vyonyene ariko ibindi vyose vyakozwe n'umuproducer umwana akiri muto yitwa B-Skill Beats niho uwo musanga kuri Instagram yiwe. So Davina kivyumva ko hari yindi audio mwashoboye kumva ku rubuga rwa Edison yahuze yashoboye gutrendinga nayo nyene ariko aravuga ibintu nk'ivyo iriko aravuga amajambo atesoni cyane tutosubiramo kuri micro zacu za BITV. Lee Sharon na Davina ntivyahereye aho barabandanije baterana amajambo kuma Instatat yabo. So ntivyahereye aho kandi Nelinati yabijemo ariko nsubiye inyuma gato Davina yaciye yataka Lee Sharon amubwira yuko akora indirimbo zirabwa nabi wabo zifise amaviews abiri ariko kandi nanabibutse imbere ya vyose ko Lee Sharon afise indirimbo shashi yitwa Sake of Love mugenda kwiraba ku rubuga rwa YouTube hama mukamuha amaviews ariko kuronka ayo maviews abiri Davina tubwira mugabo jewe sivyo mbona amaviews ayaronga. So Davina yaciye yataka Lee Sharon amubwira yuko abahungu bose bamwanka atagikundira afise ahavuga yuko uwitwa Melanin Boy nawe abijemo uwitwa Melanin Boy aho Davina avuga yuko atashoboye gukunda cyangwa atashoboye guhuza na Lee Sharon mu gihe Lee Sharon we akunda cyane Melanin Boy nkuko Lee Sharon nyene avyivugira avuga yuko bamukunda cyane. Tuce tunagaruka no kuri live yabaye kuri Instagram kuri wa gatandatu nyine heze Lee Sharon aho yashoboye kuvugana na Dumba bagarukana kandi zina Melanin Boy aho Lee Sharon avuga yuko yamuhoye ubuvyibuwe yongera avuga yuko ari tayari kuja muri gym akagira sport agasigana ngana na Nelinati. Nibaze ko nyine vyaciye biva Nelinati avyinjiramo atangura kwita Lee Sharon umusuma atangura gushira yandi mabanga hanze. So mbega ibi bintu vyoba biri ko bijahe vyoba biri ko bivahe mugabo ikintu cyo babwira intandaro ya vyose ni Buja Music Award. Buja Music Award ntiyavyaye ama award gusa yavyaye neighbors y'aba bantu batatu harimo n'uwitwa Melanin Boy agira kandi ndanabibutsa kandi ko Melanin Boy agwaye kandi cyane ariko witwa Nelinati akaba ari kavuga ko yoba yagiriwe nawe na mugenzi we DJ Fernando mu gihe kandi tuzi neza yuko aba basore babiri bariko bagira amahiti mugabo batakigira amahiti bari kumari babiri mu wese yagiye kwikorana ku gatwe kiwe. Lee Sharon, Davina ibi bintu baduha umuco iyo biriko biraja ariko kandi ndanabibutsa yuko manager wa Lee Sharon bigeze kuca kuri screen za Umukubito TV bavuga ku vy'urukundo rwabo bavuga ingene bagiye mu rukundo ariko no munsi Lee Sharon ariko avuga ko akunda Melanin Boy ariko avuga ko akunda Melanin Boy yamwihebeye mbega kijya gihe manager wa Lee Sharon na Lee Sharon bo bariko baradukina yoba yari base canke ubu niho yoba yari base turakwiye kuronka umuco ariko kandi Lee Sharon akavuga yuko ico Davina amuhora Melanin Boy nuko rero mwese muravyumva murakuze tuzite ko Davina na Lee Sharon bariko bagwanira umuntu umwe ariko kandi nkacangaruka mbega bigenda gute umuntu yubakanye n'undi mugabo gashaka uwundi muhungu ni vyinshi turiko turabona kuri ama réseaux sociaux yabo aho na Nelinati nababwiye ko yavyinjiyemo
Lisharon akomeza kuvuga ati mbega ko Nelina atagoma avugira aho yicaye, mbega ko yamblotse, nabanze agire unblock hamaze tuyage. Ni kuvuga yuko Lisharon wavuga ko baby mama yamaze gutsindwa, baby mama I mean Davina, baby mama ko yamaze gutsindwa, Nelina ati ngo nabanza unblocking Lisharon hama bavyivuganire babonana. So ibi bintu guys birashobora kuba biriko biratuma industry iryoha, mugabo mwumva ko turiko turakora mu n'andi mabanga agiye atandukanye kandi amabanga akomeye kuri aba baririmbyi. Mbega Melanin Boy ibi bintu bamaze kubivuga kwiki? Sindabona ikintu na kimwe Melanin Boy abivuga kuko Melanin Boy aragwaye, abantu batazi ko Melanin Boy agwaye bavyumve kandi babimenye. Ariko Nelinat yise umusuma uyu mumama Lisharon no mumama kubera arafise umwana, Davina arafise umwana, ariko bose bariko bahurira ku muntu umwe yitwa Melanin Boy. So biracabandanya, tuzoguma tuba exclusive kuntu biriko biragenda. Nibaza ko muri ama screen ama videos turiko turabereka muza kuvyibonera neza, no ku ma Instagram yabo muraza kuvyibonera, muraza kubona live ya Lisharon yagize na Dumba mu bivyo bavuganyemwo. Ni vyinshi bariko baravuga tutoshobora gusubiramo. Aba bagore gamana ibi bintu birakomeye cyane. So ni BITV ndanabitse ko dufite services zitandukanye, harimo photography, videography na graphic design ndetse tutibagiye na film. Murahawe ikaze muri BITV tubakurira ibintu by'amateka. Naho ubutaha ndababwira exclusive, ndababwira ingene ibintu bimeze, ndababwira ndabazanira ibya Melanin Boy, ndabihuza nibi. Ariko kandi ndanabibutsa yuko uwo muntu yitwa Lisharon muramuzi, mara yarashoboye gutrendinga aho mwabonye akavideo ariko atama na Dramati muri Belgique, ivyo byose muravyibuka. So uyu muntu mbega ko adasanzwe koko, Nelinat na Davina kuba muhagurukiye ashobora kuba adasanzwe.